reka ndagusabe uri kuranyumviriza umanze ufata umwanya wawe ubwawe uri kurasoma igice cyose ca Yeremiya 35 ugisome inshuro zibiri uhejeje ucusura kandi rero uze tujanye. Urakoze. Iki gice cyose cyo muri Yeremiya 35 kigamije gutera isoni abisirayeli. Imana ishaka no gukoresha kano karero ko kumvira kw'abarekabu kugira ngo ikangure ikoresheje gutsindisha no gukoza isoni abisirayeli. Isoni rero simbi iyo zitadutwaye mu kwihebura cyangwa mu bikorwa by'ivyagezwe uturondera uko tuzifuka mu nkomezi zacu. Isoni rero gihinduka igikoresha Imana ikoresha kugira ngo itwigarukaneko isubire kudukwegera hiri tuyirire hama yo ubwayo idufuke. Iki nico yari igamije mu guha abisirayeli icitegerezo cy'ukumvira kw'abarekabu. Nanjye nico ngamije kuganira nawe iyi nkuru y'ukumvira kw'abarekabu. Kaze. Abarekabu ntibari baragira ubuntu nk'ubw'abisirayeli. Ntibabonye ikiyaga gitukura cica nko kubiri. Ntibumvise ijwi ry'Imana ku musozi ufundukamwo umwotsi nuko hasana gukomeye. Nta sezerano ry'intava bagiraniye nayo canke ngo barungikirwe bavugishwa buzuye mwemoya nta na kimwe muri ibi. Ahubwo bakomoka ku Bakenite, abo nabo bakaba bakomoka kuri Yetiro mu Midiyani sebuko wa Mose, abacamanza 4:11. Uwo rero tumubona aza guhanura Mose uko yogenza mu kurongora abisirayeli. Mose tumubona yakirana icubahiro izo mpanuro mbere n'Imana ikabishingira intahe. Tumubona aca yibandaniriza ntiyaciye yifatanya n'abisirayeli, ariko uravye neza agaragara nk'usenga Imana y'ukuri. Yahuriye nayo yamwishuye ryari navyo nzi. Burya ntazi aho yahuriye na Melikisedeki, mbona Aburahamu aho icubahiro kidasanzwe mbere akamuha ikigira 10 c'ivyo atunze vyose. Bibiliya ikamwita umuherezi kandi atari umuheburayo. Abaheburayo cindu ku murongo wa mbere. Niba aramunya muwabo we yabaye umuvugishwa w'Imana gute? Yobu gute? Hano cyo mbona nuko umuremyi wacu n'umwami asaze ubuntu bwiwe uko abigomvye. Tumubona yihishura no hirya y'ihanga rya Isirayeli. Nange rero hari umurage Yetiro yahereje uruvyaro rwiwe. Azo murage ugeze kuri Yonadabu ufata iyindi shusho. Iyi shusho rero tubona isa n'ishusho y'ubunaziri dusanga mu guharura 6 kuva ku murongo wa 2 gushika ku murongo wa 4. Aba bantu tubasangamwo ukwitandukanya kudasanzwe ku buryo nahisi yahavuye itera imbere hakuba kwisagara bo bazigamye umurage baguma bibera mu mahema. Mbega ukumvira cyane cyane, mbega gushishikara kumvira urunganwe ku rundi binjana n'ibindi. Bari bafise ukwiyemeza ku buryo n'igihe Yeremiya abazimanya akavinyu mu rusengero bakanse. Nibaza ko yabari jewe naca nibwirane none ko ndagaherewe mu rusengero ndagahawe n'umuvugishwa. Singene Imana yamigeze ukumvira kwanje nkanyaruka gutanga impamvu zotuma mpesha, nkanyaruka kutagumya kumvira. Imana ikoza abisirayeli isoni mu kubereka akarero k'abantu itiyeretse mu buryo bw'igitangaza nkabo, ariko bagumije kumvira. Yesu ati ibitangaza nakoreye Kaperinawumu na Korazini na Betsaida, iyo nkabikorera i Sodomu n'ubu haba hakiriho. Matayo 11 kuva ku murongo wa 20 gushika ku murongo wa 24. Reka jewe data uyo mvuga ko gute ko yangiriye uburenze ubwo yagiriye abisirayeli. Yampaye Yesu, yamishura igikorwa ciwe, irungika mwe mu mutima wanje. Reka tumupfukamire ko yahisemo kudukunda no kuduha agakiza kandi yarazi ko tuzomugarariza gutya. Mbega ukumvira guhuriye he n'ubuntu? Mbega gutuma data nkunda gusumba uko yahora nkunda? Mbega aya masezerano y'umugisha yuzuye muri Bibiliya mbona yose yenena kukumvira ndayatahure gute? Conzi co nuko
ukumvira kwanje ntikuzokwigera kuba ugushitse imbere yo gutungana kw'Imana. Niteka n'ubuntu iyo Imana imbwiye ngo inezerere gukumvira kwanje ikambwira iti ndasezeranye ko naho ukumvira kwawe kuzoba kudashitse, naho hari ivyo gihajije, ndanezerejwe n'inzira zawe, ndanezerejwe n'uko gushishikara kwawe, ndanezerejwe n'uko kwihangana kwawe, ndanezerejwe n'uwo mutima undondera. Hama rero ivuze ko izompezagira kuko nayumviye, ntiyumbwiye ko nzoba mbereye uwo mugisha, nuko kuva mu ntango yasezeranye kunezerere gukumvira kwanje kuzokwama kudakwiye, ariko izokwakira ko ndi umukunzi wiwe, ikakwezesha amaraso y'umwana w'Imana yagororotse bikwiye kubwanje. Mwatigeze kumenya icyaha maze Imana ikamuhindura icyaha kubwanje kugira ngo muri we nce mpinduka ukugororoka kose kw'Imana. Imana icucuye umugisha wayo rero yama ikora ibirengeye aho nagejeje kumvira. Nuko Yeremiya abarira b'inzu ya Rekabu aho ku murongo wa 18 gushika ku murongo wa 19 ati uku niko Uhoraho agize niwe Mana y'Abisirayeli, ati ko mwumviraga ibya sogokuruza Yonadabu mukitondera amabwirizwa yiwe yose mukagenza nk'uko yababariye muri vyose, nuko rero uku niko Uhoraho agize niwe Mana y'Abisirayeli, ati Yonadabu mwene Rekabu nazokwigera aburi wo kuzokwama ahagaze imbere yanje gushitsa ibihe vyose. Hano abarekabu bahabwa isezerano kubwo kumvira kwabo, si isezerano ry'amatungo cyangwa icubahiro nk'icyo tumenyereye kumva, ariko ni isezerano ryo kuzokoma bahagaze mu bwiza bwayo. Naho abarekabu batari Abisirayeli bategwa iteka nk'iryo ryategwa Abalewi, iteka ryo gukora mu rusengero. Iri ni ryo herezo ryo kumvira, umunezero wo kubana no kwimana n'Imana. Naremewe guhesha Imana icubahiro mu kwinezererwa, mu kwigira umunezero wanje wa mbere. Nayikunda abana bayo cyo kimwe, ariko umunezero w'ubwo rukundo umenywa n'abagendera mu kumvira, naho itsindanishiriza bose bizeye Kristo. Ubwiza bwo mu nyonga hayo, ubushuhe bwo mu rukundo rwiwe abibikira abamwegereye mu kumvira. Mbega kwikundira mvuze ngo ndamwumvire ku isezerano nk'iri yahaye abarekabu ryo guhabwa guhagarara mu bwiza bwiwe. Oya namo, kuko yashimye kugaragaza icubahiro ciwe mu gusuka urukundo n'ubwiza kubikunda. Iyo ndondeye kunyurwa n'ubwo bwiza, kubona ubushobozi bwiwe, kujya ku bucuti bwiwe no kuba mu birimba vyiwe, ariko ndondera icubahiro ciwe, nta kimuhesha icubahiro gusumba nk'iyo we aba ari ubutunzi bwanje bwa mbere ndondera, maze kwihishura kwiwe kukanya nk'ishindi iminezero yose bikamatanisha nawe. Amen. Ubwiza hishuriwe ndamwegereye ndamwumvira, mbega ndabica mu nkomezi zanje. Hari ibintu bitatu imirimo ishobora guca kumvira mu nkomezi zanje. Ubwiza anyereka urengeye na kure ukumvira kwanje, uko namaze kuvuga ko kumvira kwanje utigira ku bushitsi. Bwa kabiri ndondera kumwumvira kuko yamvyaye ubwa kabiri muri mwe muri jambo, akama kamiremere gashasha kama kiburuka mu ivyifuzo byose vyejejwe. Ndamurondera kuko yabanje kundondera, kandi akama kamiremere kazoshoboza kwama ndamurondera. No mu bugombe bwanje bwavutse ubwa kabiri n'ivyifuzo vyahinduwe bikozwe n'amaraso ya Kristo, bishikamishwa n'ubuntu kwama igikorwa ciza cose. Amen. Nahabwa icubahiro cose. Iki gice cyose ndiko ndagisoma cyaranteye isoni, kuko byaranse ko ushobora kunamura amaso ngo mbwire Imana nti Mana, akiruka kumvira kwanje ugucishe mu maraso ya Kristo, maze ugukoreshe mu gukoza isoni abagukengera, abera bagarariza. Akiruka kumvira kwanje uguha ubwiza bushasha bukwegera uwunyegereye wese kuri wewe. Numva bingoye kwatura ku by'ukuri, ukumvira kwanje gutuma uwari karahesha kugendana n'Imana yumva yanduye yenyegereye, yumva ahumva umunezero uri mu kumvira. Ugashikamisha ubuntu kuko batumye mu mitima barondera kuguhimbara, maze ukabaha kumvira gutuma n'abansi bawe bamaramara, abera basinziriye bakanguka. Ukumvira kwabo gatera isoni benshi, isoni zikakwegera benshi aho uri. Nditanze Mana,
kandi nta yindi mpera ndagusavye wa mu bwiza bwawe. Amen. Ndagushimiye mwami kutubwira ko turi ubushobuto ukunda kandi ko biguhimbara kuduhereza ubwami. Amen. Wakoze kubana natwe muri umwanya w'ubwiza, ukaba wumva ukeneye uwukuba hafi, uwubaza, uwugufasha mu buryo bw'umwihariko, uwo munezero wacu kugufasha. Kandi naho ukaba wifuza kutumenyesha ko wifuza kuba mu gitigiri cy'abadushikiza amasengesho mu bikorwa byose dukora, cyangwa ukaba wifuza gutanga ico ufise kugira ngo inyigisho nk'izi zigwizwe zongere zikwiragizwe, mwese mutwandikire kuri nick nka nikiza kabiri flock cyandikwa FLOCK, ni kuvuga nick kabiri flock cyangwa nick to flock @gmail.com, cyangwa mutwakire kuri 76 780 529. Nimutinye mwawe ushobuto kuko data bimuhimbara kubaho ubwami. Shalom. Yemye bushoboto ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwami.